kenshi je ntembera ku mboga zitandukanye cyane cyane z'abanyamurenge zimaze imisi zivyina intsinzi ko zabonye igihugu ko Minembwe igiye kuba kapitale y'igihugu baraye baronse mbere abazivugira ko bahamagarira abanyamurenge bose bashwiragiye impande zose z'isi gutaha. Apotre nigiko bivuga ko igihugu cabonetse inyuma y'imyaka myinshi bitahire. Yego abarundi bavuze ngo akabi gatwengo nk'akeza. Birababaza ku mutima iyo umuntu mubonye avyinira mu ngorane kandi izo ngorane we akazibona nk'uko umenga ni intsinzi, ukabona yuko umwanya avyinye ushobora kuba muto paraporo y'ibazorira mu nyuma. Ugiye kuraba iyo ntsinzi bariko baravuga ya Minembwe, hari igiye kuba kapitale ya Sud Kivu na hehe, ni vyiza nimba babona ko byashobotse ni sawa. Muga yandi maso anyereka yuko ahubwo akaga nko gacyugariza abanyamurenge. Imiryango myinshi y'abanyamurenge iri mu biriyo iragandaye kubera imisore yabo yahereye kuri rya misozi. Bakoresha les media zikora propagande yo kwerekana yuko umenga nibo badomina kuri tele ku rubuga rw'intambara, nibo bica bo ntibapfusha. Moyize nyarugabo kuvuga ngo yaso Minembwe babonye nde, aribaza ko abanyamurenge kubona Moyize babonye nde, babonye umuntu w'imbura kimaze atacu yigeze amarira iwabo. Ngabo gira kubera giye acunzwe n'abanyarwanda baramwakira, sibyo? Moyize nyarugabo na Azarias Rubegwa gende bashira mu iguna rimwe na Kongo n'abajya bandi bamariye ikabi wabo. Hari zo mwashikije kuri Kongoro abanyamurenge bose impande zose baremeje ko atacoye wabeshi ivyo wamuvuze ko ari ukuri. Mugabo ibifobagane bikavuga ko utugara mwacanyemwo kubera ko amasengesho yavyo n'amafaranga Kongoro yari wenyene ntabaheko kuri nokuri mwashavuye kubera ko atamafaranga yabahayeko. Mu buzima bwanjye n'abantu bazi inyigisho je ntanga ndanke bihemo. Uhagaze muri position yihagararemo, wihagararemo yizi neza, uyibanze yisobanukirwe, wisesanga uruvuga uti jewe mimi namuwa mpagazaho. Avuga navuze ngo yarampamagaye sinitaba, ayandika sinamusubiza, ayandika sinamusubiza. Jewe nimba keneye ko tuvugana akavuga ko namubesheye, akaba yumva ko hari hivyo yo kwizigura ko muri ivyo navuze, agakonvenka abandi niba bitunganiriza urubuga canke niyazino muzumuhe mikro munyicarike impande yiwe ndamwereka ingene yahemutse. Kongoro ni igihombo ku mpande zitandukanye. Indira ntitwacanyemo nta mugambi dusangiye n'igihe ico gihugu cyabo bavuga cyabonetse bagataha sinzotahana nabo genzoguma. Apotre General Bora yahoze ari mu ndongozi za FDLR yaraye avugiye muri Unity Club amajambo ko sendede ibice 80% ifise ideologie hutu ko umugambi wayo ari kumara abatutsi. Ajya amajambo ntubona ko ashobora guteranya abatutsi na system ya sendede FTD. Apotre ko wowe uri umututsi kandi umudasigana ajya amajambo arayumvise wayakiriye gute? Ayo uzokwegera nawe. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV Sandagurika the West. Uriko dukina mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri ko Iburaya, use mu guvya barabu ndavuga Oman, Sanabi, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi. Mwega mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi atogira amahirwe yo kwakira umusango adasanzwe musanzwe musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth. Benshi mwamumenye nkambaye haga nika tugiye kwakira ubugira kandi kugira ngo tuyage kubitandukanye. Mukozi w'Imana turabahaye ikaze. Ndabaramukije mumeze neza. Nabahaye bwa kemwe turi kumwe n'abadukurikirana bose iyo bari ku mpande z'isi. Ego umwese ku masaha ageze ko namuhaye amba. Ego turiko twamaze kwinjira mu cyaca kabiri kisozera umwaka. Hari abatarashika mu vye basavye Imana cyangwa mu vye Imana yabasezeraniye no munsi batanguye kudendebukirwa nk'umukozi w'Imana giko babwira. Oya ivyo muri ko muraharura se ko Imana iharura cyo gice ca mbere n'ca kabiri Imana ifise kalendriye yayo. Yako igihambaye nuko wowe warasenze hamukizera aho Imana izobikorera so yipimira umwanya ugiye kwihangana ukagira no kwizera kandi aho biziye hose biza bikenewe kandi biza bihanagura amasozi canke biruhura umubabaro wose umuntu aba yaragize.
rero abantu baje gupimira umwanya Imana nibakomeze kwihangana kandi bakomeza no kwizera kuko Imana ntibesha, Imana umwizigirwa kandi izi ivyo umuntu akeneye. Rero nibaza yuko gucika intege canke kureka kwizera Imana ubufatanije na sekibi, kuko Bibiliya iratubwira ngo utayizera ntiyoyihimbara. Vyiza rero dukomeze guhimbara Imana iturabiye mu kwizera tuyizera. Kubera iki bamwe baronka abandi bakabura? Bibiliya iratubwira Imana nituma bamwe bakena abandi bagakira. Ikura umworo mu mwavu ikamwicarikana n'abahambaye, kandi ishobora gufata ubuhambaye ikawumanukana ikamwicarikana n'abakene. Imana rero ibyayo ntiwoja uravuga ngo bamwe ngo kubera bigenze uku abandi ngo kubera iki. Imana icoze coco ikivuyeko cose nubwo coza gisa nuko umenga n'ikigeragezo, inyuma yacu haba hahetse isezerano ryiza. Yes, hari benshi bakadukira bari mu bigeragezo, bari mu bibazo vy'ubuzima, hari abagize ibibazo bikomakomeye, hari abagwaye, hari abapfishije, no musi imitima yabo yamaze kumenagurika, atacizere c'ubuzima. Ntibokwihebura kuko nta kigeragezo bisangije, nta kigeragezo kihari barimwo caremewe bo bonyene, kuko aba bandi bariko barashima uyu munsi nabo iyo nzira abo barimwo abandi barayiciyemo. Hari abahazi uyu munsi ariko bazi amenyo y'inzara ingene aryana, bashonje. Hari abantu umunsi bahabwa iteka kandi barigeze kwambara umwambaro w'agasuzuguro. Vyiza rero abantu bakwiye kwigira no ku bandi. Imana ntipendereye ngo ikungire nkunzi, uko Imana yagenjejereje abandi niko n'abandi izobagenzereza. Hama ikindi naco abantu bakwiye kumenya, nta nzahabu iva mu vyondo ngo bakiyimbisha ikayangana, ibanza gucishwa mu muriro kandi bakayihonda n'inyundo zikajamwo. Muga yamara kuvamwo imaze gukayangana ikagira agaciro. Ntihagire umuntu atinya ibigeragezo ngo yitege yuko ejo azoba umuntu akomeye canke azoba umuntu abantu bagira bati umuntu yarahiriwe. Ibintu byose bifise ikiguzi. Uko Imana yagerageje kuva kuri ba Aburahamu, ba Mose, abantu bose tuzi bayo, na wewe ntiwigire ngo wewe ngo vyogusimba. Imana igomba kugira umuntu akomeye izogucisha mu bikomeye. Yes, igereje mu ry'umukozi w'Imana Apotre Isidore Rehoboth. Apotre, reka rero tuze tuyage ku biriko biravuga ngaha mu karere, amakuru agezweho, havugwa yatandukanye. Ariko rero maze imisi je ntembera ku mboga zitandukanye, cyane cyane z'abanyamurenge zimaze imisi zivyina intsinzi ko zabonye igihugu ko Minembwe igiye kuba kapitale y'igihugu baraye baronse. Mbere abazivugira ko bahamagarira abanyamurenge bose bashwiragiye impande zose z'isi gutaha. Apotre, nigiko bivuga ko igihugu cabonetse inyuma y'imyaka myinshi bitahire. Abarundi bavuze ngo akabi gatwengo nk'akeza, intwengo ntwenze z'umunezero. Ariko amenyo aragutwenga ari ayawe. Burya mu bisanzwe narabyumvise nanje, kuko nkuko nkunda kubibwira abandi, je ndi umuntu akunda kuba informe mu bintu byinshi. Ndarondera nkamenya amakuru ibivugwaho ndi mu karere ndimwo, eka ndetse n'ibiri mu isi byose byo nshoboye gucukumbura nkabicukumbura. Narabibonye bavuga yuko igihugu cabonetse c'abanyamurenge, kandi yuko intsinzi yabonetse, abantu bamerewe neza, isezerano ryashitse, ca gihugu bagihawe, baranezerwa, baravyina. Mugabo birababaza ku mutima iyo umuntu mubonye avyinira mu ngorane, kandi izo ngorane we akazibona nk'uko umenga ni intsinzi, ukabona yuko umwanya avyinye ushobora kuba muto paraporo y'ibazorira mu nyuma. Ikintu kigoye cyane, kuko ubwa mbere hoho abanyamurenge ntibigeze babura igihugu. Igihugu cyane ari gwabo. N'uyo Felix Tshisekedi bavuga perezida wa Kongo ntiyigeze na rimwe avuga ko atari abakongomani, avuga ko ari abakongomani. Kandi uko twama tubisobanura kugira umuntu bigaragare ko igihugu ari iciwe, nuko akirenka ko uburenganzira abanyamahanga badafise. Umunyamahanga ntashobora kuba mu gisirikare, umunyamahanga ntashobora kuba muri leta, umunyamahanga ntashobora kuba mu nshinga amateka, umunyamahanga ntashobora
barakora ubuzi busanzwe bwa politike mu gihugu Yego. mugabo bo ugiye kubiraba nta kintu na kimwe muri ibyo byose badafise sivyo rero barafise abasirikare bakomeye abagenero muri FARDC Yego. barafise abashikiranganji barafise abadepite barafise abasenateri barafise abahanuzi b'umukuru w'igihugu barafise n'abandi bantu bakora ubuzi bw'igifonctionnaire busanzwe mu yindi mvugo rero ico ni kinyoma gihendwa abana bimwe bababesha ngo nyogokuru n'umugore kandi atari byo izo ni imvugo zobwirwa abantu batagira ubwenge batanakurikirana rero nkibaza yuko kuvyina ni kimwe mugabe igihugu baronse ni ikihe aho naboneye yuko abanyamurenge bashobora kuba bafise ibibazo je nibajije ugiye kuraba iyo nsizi bariko baravuga ya Minembwe hari igiye kuba kapitale ya Sud Kivu na hehe ni vyiza nimba babona ko byashobotse ni sawa muga yandi maso anyereka yuko ahubwo akaga nko gacugariza abanyamurenge uti gute uno munsi nimba abanyamurenge bamaze kubona yuko boha ikaze bakaryamana mu gitanda bakafatana kuba abanyaminembwe bari kumwe na Rede Tabara bari kumwe na RDF abanyarwanda bakabona yuko Rede Tabara bari inshuti zikomeye FNL yanza bampema ari inshuti zikomeye aribo bantu bahaye ikaze mu rugi wabo bazofashanya kuba inshuti ndetse bakaba n'abandi bana b'abavyeyi babo hariya mu Minembwe nigeze kubona agakende kamwe kariho karamitsa ibibero amata umwana w'inzoka iyo nzoka irakura agakende karayitaho ngo mare gusatura icyabayemo niki nuko yasato yahavuye yasama imira yankende yigaburi ico bita kwibika ikara mu gashambara nje bariko barakora rero nibaza yuko kuvuga yuko baronse igihugu ni byiza mugabe imvugo ntakunze kandi y'uburyarya kandi mu by'ukuri kuri mwene wanya y'imvugo mbi usuka abantu ubahenda ngo nibahagarika amadosiye yabo ngo yo kuja za Amerika n'ibindi bihugu ngo ahubwo n'abariyo dutahe igihugu cabonetse ujya ariko arabivuga umugore n'abana bari kumwe habe n'aba bitwa ngo bari kumwe baje ngaho kuramutsa abanyaminembwe ba Nyarugabo ba Kanyiki n'abanyabana bose imiryango yabo barayihambirije yaratemaguje ngo atahantu si heza agenda ico gihugu rero kuvuga ngo cyose ngo abantu batahe imiryango myinshi y'abanyamurenge iri mu biriyo iragandanye kubera imisore yabo yahereye kuri rya misozi bakoresha les media zikora propagande yo kwerekana yuko umenga nibo badomina kuri tele ku rubuga rw'intambara nibo bica bo ntibapfusha mugabo urafuwa pasese n'aba wese urwandiko rwasohowe n'ubutwara mutualite y'abanyamurenge ba mu Rwanda ibwire imiryango yose y'abanyamurenge yuko buhagarika ibiriyo buhagarika kugandarira abana babapfira muri Kongo kirahari ndagivuze nga bababuza kurira wawe ko rero babibandanije byoshobora gutuma abantu batinya cyangwa kumva yuko bariko baratakaza hariya ku rugamba bigatuma na ya misore yindi bariko bagomba gusuka ngo bayirungike nayo ije gupfa uko bene wabapfiriye hariya bagira ubwoba bati ntitugenda ivyo ngira muravyibuka yuko Moyize Nyarugabo aherutse muri Kenya ntikanse ko mwabonye skandale yabaye abagabo yaranse kubagirisha inama kubera abagabo bamubwiye bati pa question mwe muraduhenda abana bacu bahereyeyo acagirisha conference ni inama yihariye abagore gusa burya yakoresha inama y'abagore gusa kugira baje gukonvenka abagabo kugira babumvishe yuko bariko barakora ibintu bikomeye buguma barungika abana babo hariya kumugabo abagabo barabahunga kubera abagabo batanguye kumenya ukuri sivyo ko ibintu biriko biraba n'abana amaze gufera ingene bangana burya iyindi danje utabona ni uko utayibona burya ubu bahaye M23 M23 iri declare yuko ari ingabo z'u Rwanda sivyo buro bayihuje na twigwaneho urabona no ma declaration bakora bavuga ati MRDP
twigwaneho M23 twafashe aha naha yego sivyo yego ubu rero abanyarwanda nejo bariko baraduga bagenda kuramforosa hariya mu Minembwe na David n'amafoto yabo ngaha bariko barajabuka bagenda ubu rero kigiye kuba niki abanyamurenge bagiye kuba domine mu Minembwe babe domine no Rwanda abanyarwanda hariya basirikare b'u Rwanda babe domine na ntuze na Red Tabara babe domine niya FNL kwanza bampema kuraza ko baheruka mu nama mu Rwanda gutora amategeko cette fois-ci ikigiye kuzokurikira ni vyane vya deportation twame tuvuga kubunguruza bazobwira batumviriza rero ino zone igiye kuba zone y'intambara gusa abasivile mwese muri ngaha mu Rwanda ubajane mu makambi y'impunzi sivyo hanyuma nibanka bizogenda gute mbebye bazobikora ryari d'abord ubuye bamaze gushika hariya bavise programme kuvuga ati batere guhera Baraka bagenda za Karemi n'ahandi sivyo umaze kuba mu gisirikare kikitwa kimwe ntubukinegosha les ordres yugiye niyo bakuja iyo bakutumwe n'iyuje bagira bafate bajya abahungu bitwa batwigwaneho hariya bose bakure mu Minembwe barungije muri zo ntambara zo gufata ngo baje gushika Karemi kugira ngo nababavyeyi babo bari mu Minembwe noneho basige mu minwe ya Red Tabara babasige mu minwe ya M23 ari go Rwanda sivyo RDF muri ico gihe babavyeyi babazosubira kuvuga ngo ntituva ngaho kandi nababahungu bavuga ngo babagwanira bamaze kugwa umutego barakuye bashwiragije bajya ni kimwe gusa bazoga ati abasivile mugende uzovuga ngo eka muri bajya batwigwaneho bazomwica kuko ubudeje hari urugamba bariko rukomandwa nabajya bitwa base matama sivyo mugabo se matama niyamara kuja hamwe na Red Tabara bakaja hamwe niyo M23 bakaja hamwe na za RDF sivyo tipanze yuko azogumana recommandement oya bizokunda kandi nawe ari muri eto iyi ntashobora kuvuga no meme si mutima iriyo kubera sa famille iri Kigali rero izi mbyino bavyina ni nk'imbyino je nibaza yuko ari nkizo gutamba ku muvyimba imiryango y'abanyamurenge yaburiye abantu hariyo kubabwira ngo ni muhagarika amadosiye bariko babwira abandi bariko babwira abari mu makambi y'impunzi mu Burundi abari muri Nakivale mu za Uganda abari za hariya mu Rwanda za Kibuye n'ahandi hose za Kenya kugira ngo bumve ngo igihugu cabonetse hanyuma bashobora bati dayere na haisere turayivuyemo twebwe turitahiye nibarehe kubasuka nibafate bapakira umuryango wa Kanyiki bapakira umuryango wa Nyarugabo bapakira umuryango wa ntuze wa Rubegwa bapakira umuryango w'abarya abandi bose bavuga ngo nirutahe ngo igihugu cabonetse nibamara gushika mu Minembwe bakabayo bazoheza bahamagara abandi bati ni mutahe igihugu carabonetse kwe niho turi rero gutatabiriza hariya bari bahenda abantu abandi bareke kubasuka nta gihugu baraboneka ko intambara ntirahagarara yes muri indwi nyene twabonye abategetsi batandukanye bo mu nyeshamba za M23 barashitse mu Minembwe bose baberewe bameze neza kabisa bavuga ati turi muhira pe baraharirimbira muhize Nyarugabo yaramaze imyaka myinshi atahashika yarahashitse ahurira naho nabandi baje bava mu bice bitandukanye wabona kumengo bamaze kubaka ikintu gikomeye no munsi bafite ikizere cyuko umwana umwanya bashobora kuronka igihugu cabo cemewe n'amategeko no munsi umugambo barashobora gushira mu ngiro ikintu je kinjira ni kimwe muyize Nyarugabo kuvuga ngo yashitse mu Minembwe ngo ntiyahaheruka ntiyaragize gute mbega mu Minembwe ikintu bibukira kuri muyize Nyarugabo ni giki yahakoreye imyaka yamaze ari chef de cabinet wa president imyaka yamaze ari umusenateri hariya nimba ari ikishasa imyaka yamaze ari umutegetsi ategeka Kongo ategeka na Kabira ikintu yamariye Murenge yamariye abiwabo ni giki uretse kubasuka muri izo ntambara gusa zikitwa izabo kandi ari umupango uje kubamara sivyo muyize Nyarugabo kuvuga ngo yasaba Minembwe babonye nde aribaza ko abanyamurenge kubona muyize babonye nde babonye umuntu w'imbura kimaze ataco yigeze amarira iwabo
nabo kubera agiye acunzwe n'abanyarwanda baramwakira sibyo Moyize Nyirugabo na Azarias Rubegwa gende bashira mu iguna rimwe na Kongo n'abajya bandi bamariye ikabi wabo uretse kubicisha gusa bamariye ni ishuri ryiza bahubatse ni bitaro byiza bahashize barabavuga ni kaburimbe babwiye ko ati dushireyo ibarabara ryiza ni iki bakoze ariko uno munsi Moyize ntuzeye Nyarugabo kuvuga ngo yagiye mu hariya yajyanye iki kigiye gufasha abanyamurenge kigiye gufasha abanyaminembwe ko yabashiriye intambara gusa none umuntu yabashiriye intambara n'umushitsi mwiza baronse agiye aherekeje Rede Tabara yamaze abanyamurenge yamaze inka zabo ikangaza ibihumbi n'ibihumbi by'abanyamurenge uye kubwira byo gufasha abanyamurenge kuvuga ngo nimuhe karibu Rede Tabara muhe karibu nzabampema mwakira abanyarwanda nibo tuje tuziranye icyo nicyo kintu yabagemuriye uvuga ngo nubwo ababesha ngo babyine yabagemuriye urupfu n'amarira aha mu minsi dushobora kumva amarira inyuma y'impundu nyinshi ntabyo nifuza abari mu biganiro bo biheza bakaba bimwe babigenza neza umugabo nimba urugamba rubana intambara zikabandanya bagiye kubika ikaramu gashamba yego Apotre hari ibyo mwashikije kuri Kongoro abanyamurenge bose impande zose baremeje ko atacoye wabeshe ivyo wamuvuze ko ari ukuri mugabo ibifobagane bikavuga ko utugara mwacanyemwo kubera ko amasengesho yavyo n'amafaranga Kongoro yari wenyene ntabaheko kuri nokuri mwashavuye kubera ko atamafaranga yabahayeko cyane mwene baza tumaze gukorana ibiganiro bakatari gake nibaza uko biri kose muranze bikwiye ibyo byose nimba mfise ubukene murabuze sibyo nimba hari ingorane mfise zo kubaho muteza kuba muzizi nibaza yuko je atabuzima bwaye noja kuvuga ngo Kongoro ataca mufashije ngo hari cyo nonekara aya je ibintunga n'ibitunga umuryango wawe ndabifise ivyo bintu navyo jewe nta mahoro mu mutima ndusha ariko cyo ngomba kukubwira kimwe ndagomba kugura yuko taco twapfuye kindi aya mu buzima bwawe n'abantu bazi inyigisho je ntanga ndanke bihemu uhagaze muri position yihagararemo wihagararemo yizi neza uyibanze yisobanukirwe wisesanga uruvuga uti jewe mimi namuwa mpagazaho nayo ibintu byo kuvuga ngo ube umuntu asimbira kuri opportunity ubonye kugira ngo nubwo iyo opportunity yoba ari yiza kubangamira abandi uyivyazemo umusaruro uwo niwe Kongoro rero uravyumva icambere ndabivuga ndabihagazeko Rafa Pasi navuze ngo yarampamagaye sinitaba ayandika sinamusubiza ayandika sinamusubiza jewe nimba keneye ko tuvugana akavuga ko namubesheye akaba yumva ko hari hivyo yo kwizigura ko muri ivyo navuze agakonvenka abandi niba dutunganiriza urubuga canke niyazino muzumuhe mikro munyicarike impande yiwe ndamwereka ingene yahemutse Kongoro ni igihombo ku mpande zitandukanye yindira sibyo Kisekedi yaramwizeye amwizera nk'umuntu yomufasha gukemura ibibazo by'abanyamurenge batemera ubutegetsi kugira ngo ashobore kubahindukiza abayoboke intwaro ya Perezida Kisekedi ntavyo azoshobora ntari ivyo yashoboye ni ukuvuga nawe ni igihombo kuri Perezida Kisekedi ndindira cya kabiri ni igihombo ku bwoko bw'iwabo sivyo kuko ubwoko bw'iwabo ibibazo barimwo ijya ntebe Kongoro yicayemo iyo yicaramo umuntu muzima yiyumvira inyungu ya bene wabo ijya ntebe yari kwikoresha rije kwizerwa no kuba umwizigirwa wa Perezida yari guhindura ivyumviro by'umukuru w'igihugu agahindura n'ivyumviro vya bene wabo amahoro akaboneka atangana zitikiye sibyo cya gatatu Kongoro n'igihombo ku Rwanda kuko ntiyoje ngo ave ku Rwanda atashe kuba mu Mariya katari umunyarwanda nawe wanyi ngoza
Ngana mukongomani. Ngana umunyabusiga wiwaye. Sibyo? Ego. No ndindira. N'umukongomani nivyo. Ego. Mugabo ukuntu u Rwanda rwamufashe. Yeah. Se niyari nayo babwiye Esrone se wiwe. Sibyo? Ego. Bene wabo niyari. Seregiyo. N'umuwisi muri justice y'u Rwanda. Kongoro yabaye mu Rwanda. Baramugaburira bamuhindara bamuha umutekano bamuha ibintu byose. Kongoro yavuye mu Rwanda adahunze ubutegetsi bwa FPR. Yagiye nkuko abandi barondera amayira yo kujya kurondera amaramuko. Mugabo ntigwigeze rumufata nabi. Sibyo? Rero kuba yohindukira nahone. Agasanga president akorera uno munsi. Yes. Ari en conflit na president w'u Rwanda. Kongo iri en conflit n'u Rwanda. Akaba afise intebe nkijya ituruna impande y'umukuru w'igihugu. Yes. Ijya ari gukorera yabifise umuntu muzima hakaba ikintu cyo kumvikana no kwegeza hafi abanyarwanda n'abakongomani cyane cyane bo mu nzego. Yes. Yari kubwira nka Kisekete akavuga ati u Rwanda rwakunaniye cyigwarandetse ndaruzi na papa ni yari na bene wacu niyo bari n'ibyanje byose byishi niyo nabikoreye. Sibyo? None hako bigera kuri izi ngorane mbona zo guterana amabombe no kuvuga ngo yagiye kurasa ngo kugura amadrone yo kurasa bene wabo. Kubereka atari kubwira Kisekedi ati mpa chance. Mpa chance je ngende Kigali. Ndababwire ivyumvira ufise n'imigambi ufise ndabereke ni ko nabone bashobora kumva mukumvikana kuri kina kiriya mugabo wa entreta yaba Kigali yaba mwebwe muhagarike kuko abantu bariko barapfa ari benshi. Dare gukunda. Kisekedi kuvyumva akavuga ati genda. Akamuha na Fred Mesha akamuha niyo ntuze yo stati kugenda serukiye umukuru w'igihugu. Akaba nka envoyé spécial w'umukuru w'igihugu intumwe idasanzwe akakirwa mu rugwiro. Akavuga ati mfise ubutumwa bw'umukuru w'igihugu kandi nk'umuntu yabaye mu Rwanda nk'umuntu w'inshuti kwise umuryango ngaha n'ibindi ibintu bimeze kunuko yeske rirafe ntavyo yakoze. Mu yindi mvugo rero zaba inyungu za Kisekedi ntazo, zaba inyungu ku bwoko bwabo ntazo, zaba inyungu kuri Kagame n'u Rwanda ntavyo. Mu yindi mvugo ni gihombo kuri bose. Cyakabiri jewe sindakagara. Yego. Cyo tucyumvikane. Ivyo ubugara. N'ibyo bifobagane. N'ibyo abanyamurenge. Nturimo. Jewe n'umunyamurenge. Abanyamurenge bavuga yuko atari n'abanyekongo bamwe ngo n'abanyarwanda abandi ngo sabatutsi siki. Oya. Ivyo n'ibyo abakongomani b'abanyamurenge. Nabo bandi bita ibindi. Jewe ndi mututsi wo mu Burundi. Umuhima w'umunyamwaro hari. Sibyo? Ivyo byo bugara sindimo. Mugabo kuba mu ntambara barimwo. Bidivijemwe ibice bibiri canke bitatu. Nkabumviriza bose. Hama nkagira uruhande rumwe nshigikira. Ntibingira mwene wabo. Yeka. Nutwo tugara bavuga. Ejo no tuburana intumbero. Yukugomba kuja mu ruhande rutavuga rumwe canke ugomba kononera igihugu cyacu Burundi. Canke kuja kugomba konona iyerekwa ry'indongozi zacu. Yes. Ejo nja mu ruhande rw'abagwanyi. Rero sindimo. Byo bugarajewe ni bagende bagaragarire hari iwabo. Byo gufobagana bafobagane. Yesu ndo munyamurenge. Iriwe byo gufobagana n'ibyo bugara n'ibyo abanyamurenge. Ntitwacanyemo nta mugape dusangiye. N'igihe ico gihugu cyabo bavuga cyabonetse bagataha sinzotahana nabo. Genzoguma. Rero ntibasoye kuja kuvuga ngo twacanyemo gutugara wapi. Mo bahamagara gutaha. Yageze ndutugara Jesse nakagaragaye. Yego. Nabonye inshuti yawe Scovia yagumye avuga ati none raba bacanyemo. Oya. Gucana mu gute. Kuko umuntu acanamwe n'umuntu basangiye mutahe. Ako mwana musangiye ciyumvira. Nande na Kongoro.
cyo Iki. kuvugira abanyamurenge. Oya. Yabavugiye ryari? Kongoro je tumenya ryari? Ubuvu. Usinze ko babonye ifoto bafotoye twica ahantu hari aho kuri Kiriri Garden hari. Ego. Hajya ntitwari kumwe. Ntazoje kubesha abantu. Kongoro je yambonye mvuye hasi naye nicaye n'uwundi muntu nawe asanzwe ari hari. Yes. We yarananzi cyose nibwize ndamubura na rimwe. Arantegera ndamutse ati wewe uri mbaye haga ntego. None nawe urinde. Tije nika Kongoro nti Kongoro wa wundi bavuga wiyo hakurya ateye. Yes. Yicara hajura aho nari yambaye nibutu. Sivyo? Ego. Niwe yari mwibire mwi hotel. We yari muhira. Cine nitahi. Ariko bago tware ko usange nta nakimwe arabizi. Oya. Muri make ntimwigeze mucudika hamwe. Duhuriye kuki? Umugambi wo kurengera abanyamurenge. Oya. Wo kubarengera ubuyubuye. Jewe ndi nka hano mvuga ukuri. Nsesangura ukuri. Nerekana abantu batari mu kuri. Nizo ntambara bagiye begeka ko batari bo. Abanyamurenge bagiye bababesha bamwe by'ibifobagana. Bakabira yuko ibibazo bafise byatewe na Kisekedi. Biriko biterwa na president Ndayishimiye. Naho navuye hasi ndavuga nti pfa mwambaye. Pfa mwambaye. Ntimukaje kugereka inkono zishushe ku bantu binzira karengana. Impfu z'abanyamurenge zimaze imyaka 30. Kisekedi siho yari. President Ndayishimiye siho yari. Yego. Ibyo ntugere mufatanganya ibumba n'ivyuma ntibisudirana ntibikunda ahubwo umuntu bari gukundana no musi ne bagize umugenzi yari kabira nawe no musi yabayo sinze ko ari umunyabyishi sinze ko ari umusinzira sinze ko ari umusama ya miryango y'abanyamurenge hariya no musi niwe boss niwe munyamurenge bene nanga yavuze ati nimwagomba kumenya nyene twigwaneho ninde tejewe Yesu yabyivuki bakoma amashi urumva none bamwe yizanye abagabo bazoye imperekeza ryari gushika ryari imyaka myinshi ibyo nivyo umuntu agenda avuga rero nahandi hoho byo kuvuga ngo je twasanga na Kongoro nta kihari umuntu udasangiye ukuri tudasangiye kubona ibintu ngo tubivuga uko biri tureke kwihinyegeza inyuma yavyo ngo umwe aronka inyungu wundi azibure inyungu zoboneka kuri twese umutekano w'akarere. Ego. None nk'ubunye habonetse amahigo yo kwicarana na Kongoro kugira ngo mushobore gusubiza hamwe. Yega dushobora kwicarana. Ngazo no munyegeza ico mvuga ku mutima jewe. Nje nakubwiye nti Kongoro yako jewe nakubwiye mu Kirundi batubwira ngo ntihagire umuntu numwe. Niko abavyeyi bacu batwigisha. Ntugahindukire na rimwe. Ngo cire ku biganza byakugaburiye. Bijya Kongoro yageze ku Rwanda je narabigaye. Cyo u Rwanda no ruvuga kubera ntacyo ndarufitiye. Nta deni ndarufitiye na rimwe. Mugabo kubona gwaramutunze ukamutungira umuryango ukamwigisha ukamuha icyangombwa akagenda akaja gushakisha akagira amahirwe agahura na Kisekedi akaba umukuru akanwa kiyone kuvuga nabo Rwanda. Ko none mu gihe ari kuri misho y'akazi k'igihugu nta misho bamuhaye ndendi si nta misho Kongo yamuhaye gute ku Rwanda ntayo umuntu yemeye ko mubera umuhanuzi uramuhanura se bagutegeka ibyo uvuga ego Apotre reka nsimbira hakujya kandi mu vyukuri FPR ni igiki gitumye imara imyaka 30 ihungabanya Kongo ikibazo cy'abatutsi canke abatutsi n'igifuniko kinyegeje izindi nyungu z'u Rwanda muri RDC ngabo bona gute Apotre yewe uvuze ikibazo cy'abatutsi reka mbancishe mu hakana iyi korode yitwa abatutsi umutsi witwa abatutsi muze murawureka kuko burya umututsi ni umwe n'umuhutu ni umwe sibyo uvuze ngo batutsi najyo nshizemo nisangamo ikije kirondera umututsi ntikinsiga kiragutwara kiranjana kuko ndiwe sibyo donc ugiye kuvuga ngo ikibazo cy'u Rwanda muri Kongo ni cy'abatutsi ubucumera natwe dufizemwo uruhara hariye oya sibyo ni igifuniko no ni karata yakoreshejwe ku banyamurenge n'abanyamasisi hariya
kubera u Rwanda ntirwari gushobora kubandanya rutera Kongo witwa u Rwanda bagomba kurondera abantu bitiriwe iyo ntambara kandi b'abanyekongo sibyo wanashaka u Rwanda ituru ya mbere muri 96 ruja gutera Kongo Zaire kwari rufise impamvu tumvikana yego kwari rufise reka impamvu ndayikwereke yego kandi nibaza kwisobanutse nabone bashaka kuba bayitanga u Rwanda urabona FPR ifashe ubutegetsi inkotanyi igisirikare bagwana sibyo cyafara yego urabyumva yego forces armées rwandaises cyarahunze gihungana amaburende gihungana ibikoho binini binini ibikoho vya gisirikare bya gisirikare donc gihunga ari gisoda gihungira hehe muri Zaire mu butu sesese kuko kumwende wazabanga Desire wamwe urabyumva yego ntiyashobora kuba dezaruma ngo abakire nk'impunzi zisanzwe nta mikini naco ntibaja kure y'umupaka w'u Rwanda kumva FPR yagumana ubwoba kavuga ati ntambara nubwo twafashe igihugu tukarahiza perezida ntirahera kubera igisirikare twagwana kiri ku muryango ngaha two kwijajara aho byari kumvikana birumvikana ko babwira mu butu bati yewe izi mpunzi wakiriye zaka ibyo bigwanisho ziba impunzi zisanzwe zidezarume biranka muri ico gihe rero bategeza kurondera ingene baje kurasana na Zaire bakureho mu butu mugabo mu ntumbero ugomba kudemantera cya gisirikare cya Habyarimana cyahungira i Rwanda cyahungira muri Zaire aho byarumvikana muri ico gihe rero naho n'u Rwanda ntigwashobora kugenda witwa u Rwanda cyaba kiri igihugu giteye ikindi uravyumva barondera Laurent Désiré Kabila kugira yasanga ari mu opoza aba muri Tanzania yagwanye muri za Mayi Murere ariko na ba Pierre Murere bagwanya mu butu nyene sivyo baramuzana bati we rero vuga ko ari we uteye hama natwe turaguhinga ngo tuguhe support kugira ngo uje gukuraho mu butu mugabo natwe duce tuza turangije ikibazo cacu yego abo bantu bahungiye abasirikare tubikureyo abitwa ba FDLR buno munsi sibyo niko byagenze bateza kurondera abandi bantu bafasha Kabila b'abakongomani bitwa abatutsi baca barondera Moise Nyarugabo barondera ntuzeye Azarias hari abakorare hari irubumbashi bari abantu basanzwe mugabo barize Kamembe bati mwebwe rero tuje hamwe kugira ngo intambara yitwa y'abakongomani bagwanya ubutegetsi bababesha ati namwe niko teze ni twabufata Kabila kima namwe muca mufata ibindi bibanza bikomakomeye iyo muzamu gitwaye niko byagenze bamaze kumukuraho mu butu Kabila aba president Bizima Karaha abaminisitiri b'affaires étrangères ntuzeye Azarias Ruberwa aba nimba ari umukoze nimba muri affaires étrangères nimba ari umu-assistant sibyo Moise Nyarugabo chef de cabinet civil wa president mugabo muri izo ntambara bakiriko baragwana abanyarwanda ba FPR ntibari bwade kuvure Kongo bakiriko baragwana bakarengana za Rubaya bakabona bati boro zirahari ahantu hari boro yego bakarengana bya biti by'abakongomani bitukura bimwe bitukura na bois de Zaire bya bindi bizimbye amafaranga ari menshi cyane yego bakarengana ibigoriye bya bigoriye bajana bingaga barita amazina hari bati ibintu n'imari sibyo ngo bashiki Kinshasa James Kabare bati ibyo kundi umunyarwanda mu byibagire nije nteza kuba cyo budetamajo w'igisirikare cya Kongo abanyamurenge bizerwa ibiti bikomakomeye nta numwe yabaye na komanda w'ikambi
noneho Kabila ngo hahere imyaka 2 ati umva twumvikana je mwashikanye ku butegetsi kandi ibyo twumvikanye murabizi mu mazi imizi nayo mutkomanda igisirikare ca kibazo cyane cy'aba FDLR nibaza ko cyaheze tahi wanyu barataha na za Rubaya batahe basizeyo vya biti batahe ibigori biri batarabijana i Rwanda byose batahe byitwe gute na ya misozi y'Imasisi n'ahandi barimo kwibiraya batarenze gutabira n'amase ngo bashike mu Rwanda bavuga ati hajya ntaho haheba ubu rero reka hasubire habe ikindi gitero kiri kukundi yese diraza bigenda bibandanya CNDP M23 ya mbere M23 ya kabiri mwini mvugo rero nagombye kugura yuko sintambara y'abatutsi sintambara y'abanyamurenge u Rwanda rumaze iyo myaka yose rugwana intambara guhitirira abandi umugabo n'intambara yo kwiba intambara y'ubutunzi naho rero niyo kuze nta kindi ntukabesha abantu yego Apotre General Bora yahoze ari mu ndongozi za FDLR yaraye avugiye muri Unity Club amajambo ko sendede ibice 80% ifise ideologie hutu ko umugambi wayo ari kumara abatutsi ajya amajambo ntubona ko ashobora guteranya abatutsi na system ya sendede FTD Apotre ko wewe uri umututsi kandi umudasigana ajya amajambo arayumvise wayakiriye gute ayego uzokwegera nawe yego kubash ibintu bikwiye guhera pe yego nibyo ariko ushoboye kwishura muri make yego ntiriwe ndimbika uko ndabyumva ababigiye bazovyimbika yego sibyo narabyumvise ko sibora wenyene hariho n'abandi bavutse me ujya mugabo yitwa Nimero General Bora namwumvise yavuze yuko yari muri FDLR yari muri renseignement extérieur urumva ko afise amakuru akwiye avuga yuko CNDD-FDD ifise ideologie hutu yo kwanka abatutsi no kubamara avuga yuko mbere buri gihe bame bagira inama bavuga bati n'imiburiburi abatutsi babiri bavemwo tubice bagende n'ibindi kamwe narabyumvise ya ni imvugo mbi imvugo mbi mugabo ni strategy ya Kagame strategy ya FPR kubatoranya gutya nk'abapaneliste bagatoranya ujya bagatoranya ibingira bagatoranya nuriya burya ibyo abahutu bivuze umuhutu kandi umuhutu apana n'imporoteki nkuriye biba bibaza ngo bisha byumvikana gusumba uko byovuga umututsi sibyo ariko siko biri je ndabiha intumbero zibiri icambere wabivuze wariwe fate ko yabaye muri ivyo ntawenze ijya ryambere namubonye je sivyo yego me wariwe n'ingene yashitse mu Rwanda n'ingene ari traité n'intwaro y'u Rwanda n'ingene yazanywe imbere hajya akicara imbere y'umukuru w'igihugu n'ibindi bikomangoma biri hajya ndibaza aya majambo nayiwe canke yabaye igikoresho bamuciriye mu kanwa kuko iyo umuntu yiswe interahamwe akitwa FDLR ni ukuvuga yagirizwa genocide yakorewe abatutsi mu yindi mvugo bamubwira bati wewe nubwo twakuzanye bashaka ko bamuzaye baramufashe canke yarizanye kubera negotiation hari abantu baje muri mwene ubwo buryo kugira ngo bashoboye kuzoza barabe ibikoresho mwene kurya mu gihe gikwiye kugira ngo bakomve nk'abantu mugabo ari strategie z'u Rwanda na intwaro yabo bavuga ati wewe ntwari ukwiye kubaho bidufatiye ku byo wakoze kuba uriho rero ngaha ibintu ni bibiri turazogira igikoresho uko dushatse hanyuma tuguha huba
tuguhe ibigukwiriye wibereho ntitugukomakome mugabo natwe uduherekeze muri processes turimo y'ivyo dukeneye byose uzobikora atari uko naho turagushira muri gacaca sivyo turagushira mu ibuye cyangwa tunakwice kuko ukwiye gupfa sivyo muri ico gihe rokeye ko ati none yabivuze ari imbere y'umukuru w'igihugu aza amakondisiyo ashaka ko baramuhaye yeske niwe yipropoje ngo adashaka baravuze ati ngwino ibyo uvuga ngaha sivyo rero uravye wabivuze n'amateka yiwe kahise kiwe ningene mu Rwanda mwene abo bantu bafatwa n'agaciro babaha cyangwa ubuzima bwabo ingene buri garanti hariya ibyo wategeza gukora bijyo uvyumira ashaka kuvuga uti strategy siwe yabivuze ni strategy bakoresheje kugira ngo cya kibazo cyo kuvuga ngo abatutsi kuko u Rwanda urabona gwigize umujandarume ahagarariye abatutsi urusibyo uravyumva donc gimere nk'icyumvikana yuko abantu bakwiye kuraba neza abatutsi bakaja mu ruhagarara kuko rero wumva abatutsi b'ikongo yaramaze kubigarurira benshi nabo bitwa abo muri za Nord Kivu nabo bitwa ngo bifobagane yamaze kubigarurira mugabo hari hasigaye ko naho yigarurira imitima y'abatutsi kumbure b'abarundi bamwebwe ngira urumva akavuga ati nta yindi voix mfise reka ahubwo ndondere umuntu yoba avuga ngo afitaniye isano n'ubutegetsi buri mu Burundi donc umugabo uri ku butegetsi yitwe ko amenya amabanga noneho abatutsi baje mu ruhagarara ahubwo batangure kubona bati finalement buryo u Rwanda rutarutabaye turahonye cyangwa bavuga bati tubayeho tutariho bazotwica byo batumara sivyo ijya ni psychosopere babashize mu bantu mugabo kagaruka nkibaza yeske mu Burundi abatutsi bahari bijye mu biha agaciro kahe muri commentaire batubwire ntako yeske ntuze SNDFDD yogira probleme gute yogira ubwoba bw'ukugwa ku butegetsi n'abatutsi bigenze gute abatutsi benshi ka 90% bari mu Burundi bose bayobotse SNDFDD n'abagumya banga n'abakinyarugamba bari n'imbonera kure bari muri uwo mugambwe nyene mbere n'icegera cyo gutwara n'abandi bakuru nibo nabo batutsi uri kuravuga none abatutsi bawuyobotse bumva ntuzeye iyo ideology canke iyo system ya SNDFDD SNDFDD yugaruka ikavuga ati borera abantu ni babi mu gihe ahubwo aribo bariko bakora ibikorwa byo gukomeza umugambwe yeske abantu standanje kuri SNDFDD icyo sivyo nta muntu atobimenya kandi ngo abwira ati baratubesha icya kabiri yeske SNDFDD no musi yicaye ikaharubura abantu boyikora ku butegetsi biciye mu nguvu sivyo babona abatutsi bo bishobora hayo bishobora ngira ngo hari zini nguvu babona ziri amaja u Rwanda rubavugire rubafasha nindi yarotumye ko ngo rumufashe waramaze kugaragaza yuko rubavugira mu ngiye bagiye kuvugira uretse kubamarisha gusa bapfuye bagahera kubicisha gusa wabafashije so ntibabateranije n'ubutegetsi raba muri Kongo so ko batanye n'ubutegetsi gusa ingana zigatika abantu bakama mu ntamba zitari zo none nabo bagomba bakoreshe bora baze guteranya abatutsi ba hano batanye n'ubutegetsi ngo byokunda ntibyoshoboka Burundi nibazize niko atari byo ivyo ntibyokunda sizo barimwe oya kuko iyo SNDFDD bariko baravuga ugiye kubiraba ugahera ku mukuru w'igihugu ikintu ca mbere bashizeho umutaho ukomeye bahezemo inkomezi n'inguvu zabo zose zihari gukuraho ikintu cyitwa amacakubiri y'ubwoko kiveho burundu petetre baza yuko gishobora no kuba kijena ababanye bo haruguru bavuga ati karata twokinishije
barayitabuye ntayo bafise ntayiriho hariya bagagomba guca kwa babora yeah sivyo yego no munsi mu Burundi ubwiye abantu ibintu by'amoko baragutwenda ego uvuga ati ibyo bintu ntibikibaho byararangiye ngandi bikunda ni ukuvuga iki rero ego ejo ntihagira umututsi akosha canke hagira ingorane zindi agakoshana n'ubutegetsi si ubwoko bagiraniye ikibazo n'umuntu kanaka yagiraniye ikibazo n'ubutegetsi pa ubwoko ego oya ivyo ntibaje kutubesha rero bijya ntunze bora yavuze harazi impamvu yabivuze harazi no yimutumye icyo azobikoza ariko nibaza yuko atabatose mu Burundi bamanipule ngo baje mu vyumviro kabiri bavuga ati dutangure kuraba nabo ubutegetsi canke buratwanka dufise ingorane ejo bazotwica mu gihe babona bakumviza n'amadiskuru avugwa aho mukuru w'igihugu ndetse n'abatwara umuganga washaka bavuga bati ikintu citwa gucanamwo biciye mu moko jame twara biciye sivyo kuko ikimaze kugaragara niki ntabwo kuba bubi oya ntabwo kuba bubi sinzi ko bumvise president yishimiye ijambo yavuze inyuma yaho severe itangiye raporo ibyashitse 72 sivyo 72 niho bavuga yuko hishwe abahutu benshi cyane kandi bicwa bazeze kubera abahutu yaravuze ati twumvikane sabatutsi bishe abahutu n'ubutegetsi bwishe abahutu ese abatutsi bose bari mu butegetsi oya ati ntihagire umututsi yumve isoni canke yumve yuko umenga afise ibimaramare bw'ibyabaye ubwoko bw'iwacu ati no byakozwe n'ubutegetsi abari baburimwo nabo barazwi ndetse benshi baramaze no kwikwerera barapfuye abasigaye nabo nta n'umuntu yoja kumonda barakuze umugabo yabivuze kubera iki kugira ngo aremeshe ba bantu bashobora gukoresha icyo kintu cy'amoko bakavuga bati murumvise raporo yatanzwe attention byose nimwe mwabikoze kandi mumenye yuko muzushobora kuzobibazwa ati nta muntu azobibazwa kubera ubwoko bwiwe mugabo ico gihe byakozwe kubera ubutegetsi aribo bwabikoze muri iyo mvugo rero petete ko ari intango yabijya bya Unity Club batanguye kugira bashobore kuza baranyengetera mu mitima y'abantu babereka yuko ubwoko bwabo buri yandanje ariko nibaza yuko kamene abantu baraciye ubwenge kandi akahese katwigisha iki yes apotre FDNB imaze igihe isa n'iyiteshwa agaciro mu ntambara zihuza RDC hamwe n'u Rwanda hakoreshejwe imbuga z'abanyamurenge n'ibifobagani n'iz'u Rwanda wewe uvyakira gute bijya ntacyo ibyo bavuga nta kashiro ndabiha kubera sini mu Barundi batazi ibera kuri tele ariko bariko bavuga nabi bijya mu bisanzwe iriya ntambara yabo hari finance migura amasasu hakaba na finance y'ama media agira propagande en faveur yabo sivyo iyo bariko bararirimba bavuga ibintu hari ibintu waneza byo kavuga uti bizibyo sivyo jewe ndavise de contact muri Congo ndavise n'abari mu gisirikare tuvugana canke nico ciwabo nyene bariyo bampa makuru ariko sivyo tout simplement kuri iyo vore ya communication baradomina vraiment ivyo namwe mu vyemere sivyo kuko akantu kose kararuguta kandi bagaca bagahanahana ku macano yabo yose uko angana kugira ngo bamumve yuko ahubwo ibintu abo bari bivejuru ati abarundi baheze abasirikare abarundi baheze byagenze ukunuku kugira ngo bace inkokora peut-être naba barundi bavuga bati dufitiye icizere abasirikare bacu uwo mutego ntihagire umuntu awugwamo hoya twigisirikare cy'u Burundi turakizi turanegisoma mu bitabo turanegisoma mu maraporo y'amashirahamwe mpuzamakungu Nations Unies za Union Européenne ivyo maze kubisobanura icyo zitagira ko zingana sivyo no professionalism ubukomezi bafise bwo kurwana abahungu birirwa barabiki bateterera ku ntuze ngaha ku mbuga bijye yaba ari ibyo bavuga ntaho babivuga mais tout simplement
ibikorwa by'abasirikare b'abarundi biravuga gusumba amajambo. Gusumba amajambo. Rero ntihagire abantu bacika intege, ahubwo igisirikare cacu ca FDNB tukwiye kugitera intege bakabimenya iyo bari hose, sivyo? Nimba turiho dufise amahoro, dufise umutekano umeze gutya, umutekano ushobora gufata gutya ukawumva neza gufatika, ni kubera abo. Yaba bameze nk'uko buriya bucano bwabo nimba ari bwa ntuze ngene bwitwa hariya, baba abahungu birirwa bakobereza ngaho morning ikivu, uravyumva? Yaba ari wowe bivuga ariko bimeze, sinumva impamvu Burundi butaba burafatwa. Baba bwaramaze kubanegise ku gahugu canke ku gihugu quelque part, mugabo barazi ko ari intare yiryamiyaho, idakangwa n'amaborogo y'utubwebwe, uravyumva? Ivyo abantu bakwiye kubimenya. Ikikwereka igisirikare gikomeye si ibyo bakubwira kuri cyo, ni ibyo ubonesha amaso. Uyu mutekano dufise iyo barabizi yuko bagerageje ibishoboka byose, n'ubu bagomba bapima bagatuma abantu kugira ngo bavuge amadisikuru, bagira amaspace, bavuga yuko mu gisirikare abantu bacanyemwo bitumvikana, imbere ku rugamba hashirwa abantu bamwe, mbere n'ubwoko bakabushiramwo, mugabo barazi yuko ni koro imwe kandi iri ini, kandi nico gituma tubona uko bimeze mu gihugu cyacu. Imaje y'igisirikare cyacu FDNB ni aya mahoro, ni umutekano, ni garanti. Ubona yuko n'ibihugu biri mu ngorane bigira ati dutabara, ntibutabaza umuntu ari febre, ntibutabaza umuntu atashoboye, ntibutabaza umuntu babona yuko azoja guhombera iwabo cyangwa bagahomba ivyabo. Rero ijya ni propagande bagira, mugabo uko biri kose turabizi abarundi ivyo navyo bojamo. Barapfa gukokoza kuko ego barafise abarundi babafasha, mugabo nabone ugiye kumviriza ntuzeye stati zabo canke ukumviriza ingene bafise ivyumviro ku gihugu cabo, uragira uti nta muryango ubura akagugu, nibisanzwe. Ariko igisoro cyacu ni igisoro gikomeye mbwa. Je nguma ndakubwiye, reka abonye ubuhinga buhambaye. Oya nibareke, kandi ubona ko ari abasore buzuye. Reka ntibavuga bo barakora. Ntibazi kuvuga, ntibavuga bo bavugisha umunwa w'inkoho. Ayo maborogo yose birirwa barobera aho ngaho, bakindiraho bari nk'amasekuru batigera bagira ngo bage. Iyo aba basirikare b'abarundi batahari, nibaza ko na Kinshasa barashitse, barabizi ko abakongomani batagwana canke barabizi. Nico gituma no musi ku mbuga z'abanyarwanda birirwa bavuga nabi abasirikare b'abarundi. Nukuki ugomba guca intege, kugomba guca intege kugira ngo abantu bumve yuko ico gisirikare, bumve batahubwe ejo ni mwana ategwa muragowe, nta uzobagwanira. Abantu bati n'abandi bakishaka bati ni muze turabe, none ko batava ntibikunda. Rero nibaza yuko barabizi, mugabo barabaza ko ari igisirikare kibagoye, ni igisirikare kibagena, ni igisirikare cazibiye gushika abo bantu yo bagomba gushika, ni igisirikare ubona yuko ari probleme muri agenda yabo. Bagaca gati rero reka tubatuke iminsi yose, reka tubambike ibara tubatuke, mugabo nta murundi aciye ubwenge yumviriza birya. Hariho amaraporo azwi aba ari officiel kandi yakozwe mu buryo professionnel, niyo ugenda ugasomoka kuko buri gisirikare cyose barakivugako, bakavuga ico cakoze, bakavuga ingene gitabara abantu, bakavuga ububasha n'ubushobozi gifise. Ivyo nivyo dusoma twebwe, kizuya kumviriza aba bantu birirwa baravuga ivyo babahereye bati vuga ibi n'ibi, biya sivyo. Biya ntawo bijako. Apotre, mu gusuzira ikiganiro cacu, abanyepolitiki batavuga rumwe na president wa Congo Felix Tshisekedi baherutse kwitaba president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Benshi ntibibaza ko vyoshoboka. Wewe wibaza ko ari kubera iki? Mbega ico kiyashobora guhindura agenda politike yabo canke ni bya bindi nye? Bo ico ni kintu cerekana yuko ivyo abahungu birirwa baravuga abantu batavyumviriza, bo baraba bakarabisha amaso, bakaraba ibiriko biraba. Kubera abo baopoza uruvuga bo muri Kongo, mu vy'ukuri ugiye kuraba n'abantu bitagaragara yuko umenga boshobora kwitaba
ari nka president yashimiye abatumye ko kubera baba bagomba kubereka yuko president yishimiye ameze ari nk'Hassan Tshisekedi yego ariko baraza ubushobozi afise. President yishimiye yaramaze kwandikisha izina ni umwubatsi w'amahoro sivyo ni umuhuza donc ni wa muntu akeneye gutunganiriza abantu kubera abayabonye batandukanye hakiri kare kandi mu nyungu zabesha pana zumwe burya bafayuru n'abarya bandi bari kumwe ntibopfa kwita umuntu batazi neza ico bagiye kurona daboro kuza kumva ko yabatumye ko n'abari yabasenyeri ba Gatolika bakaza n'abandi hose nuko bari bazi bati uyu muntu twitavye daboro arakunda Kongo arashaka ko Kongo igira amahoro arashaka ko Kongo itekana arashaka ko Kongo abantu bagira icerekezo kimwe bakareka bamwe kuba ibiraro by'abasi babo kandi bajya bose nabo bakunda igihugu cyabo mugabo muri ico kintu batumvikana ko bavuga ati nta wundi muntu tubona yoshobora kudufasha kugira Kongo ibe Kongo uretse president yishimiye kuko injyane za ega barasoma baramenya ati mbega Burundi ejo haheze bwari bumeze gute mbega zinjyane dufise nta zari ziri mbega zaheze kubera iki eske president yishimiye yakoresheje strategy irihe banga yakoresheje kugira ngo batavuga rumwe uno munsi bavuge rumwe kugira agaciro k'imigambwe abantu bose bakarengere babone yuko umugambwe mukuru ari igihugu mbega we yabigenje gute kwindi mvugo bari baje kwishuri kandi ndazi yuko nimba barafashe nkama impanuro yabahaye nibaza yuko ibyo bazaye mu mutwe atari byo basubije inyuma yego rero nibaza yuko d'abord umwubatsi w'amahoro ni umuntu akunda akarere ko gatekana hama ikindi acafise na statut yo kuba arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika arafise rero byinshi babwira arafise byinshi yofasha mu byo bariko barapfa vyerekeye ibwizwa shingiro rya Kongo canke kutavuga rumwe ku vyerekeye gestion y'igihugu nibaza yuko rero ariyo ntumbero bagize bati reka twitabe kuko turazi yuko twamara kwitaba turamubwira ibibazo dufise turamubwira iyerekwa dufise turi ico dupfana naka turazi yuko ibyo byose ashobora kuduha umuti bivanye nuko nawe yakemuye ibibazo by'igihugu ciwe bivanye nuko amaze gufasha n'ahandi nibyo nuko onye hari abanyamurenge bashaka kudukikira no munsi abanyamurenge benshi bamaze kuburira muri izo ntambara zikoze rabangahanya mu karere ariko kandi hari n'abandi benshi no munsi batakarije mu inshuti n'abagenzi no munsi bari mu gahinda ubutumwa bahereza no guhega apoto nibarondera amahoro abanyamurenge ikintu cabaye kiri muri bo benshi wavuze akajambo kare ntagombye guhagarara ko bavuze ngo kubera ngo Imana yabo sivyo yego ko ariyo ngo yatumye ngo ibiriko birabarayibeshera yego oya Imana basenga barayibeshera gituma bayibeshera gusenga ni kumwe mugabo Imana ugomba kuyisenga ukayisenga mu buryo butari bwo isengesho ryawe ntiryumvikana kuko ikintu ca mbere bakwiye gusaba Imana abanyamurenge yo bakorera ubwa mbere nibasubize mu bumwe bwabo bwa kera barakundana pe nibasubize hamwe uno munsi ugiye kuraba abanyamurenge bari muri propagande kandi bakazikorera mu isengero sivyo propagande z'uko abanyamurenge bicana hagati yabo sivyo warumvise uriya muhungu uriya mugabo Masomo ibyo yavugiye muri Kenya yabivuze neza ati twebwe ntitujya kubivuga utumva uyu mugambi turimwe wa FPR turakwica kandi baramaze kubica ndavuze tuti ni liste y'abanyamurenge bishwe n'abanyamurenge bene wabo kubera babise ngo nabanse b'ubwoko bwabo imagine umuntu ashaka kuba umwanzi w'ubwoko bwiwe gute wiyange kubera mutumvikanye kuri ikavuga ati twebwe mwebwe mushigikiye intambara twe ntazo dushigikiye mwe mugwanya iki ariko mukari mukagwana n'igihugu cyanyu ntituri kuri mu byo vyumvira uwo muntu kumva ko ari umwanzi w'ubwoko musangiye nyoko musangiye so mwose ibere rimwe mwakuriye mu buriri bumwe mugabo kubera aka kabuto kabi babatayemwo bamwe babise ibifobagane abandi bagize ntuze n'imigambwe biri mu ndimi
ibyo bintu ni kibi. Nimba basenga Imana rero nibasenge Imana ibanze ibunge, Imana ibanze ibasubize kuba muri bwa bumwe bwabo, ibagira umwe, bakundane rwa rukundo bakundana kera, hanyuma bagire rya shaka ryo gushigikirana muri ibi na biriya. Uno munsi ugiye kuraba propagande barimo zo kuvuga ngo umuntu atabyumva ubusete fwasi mwice cyangwa umukubite. Afuwa pastor amenye umutwe umuhungu ari aho muri Kongo, wo muri Kenya w'umunyamurenge, kandi akubitwa n'abanyamurenge bene wabo, motife ngo nakagara, ngo ntiyumva ibyo bumva. Ko abo bantu iryo sengesho basenga bahamagarira abantu kwica abandi bahagaze mw'isengero. Bimwe bikavugwa n'abitwa abapasitori, ibindi bikavugwa n'abitwa ko abantu bafise ubujyanama bwo mw'isengero. Uri kurambwira rero ko ya Mana yabo wambarira niyihe muri biragoye irimo ntiyari mu ijuru n'isi. Nibasubira ahubwo baje imbere y'abigaye bavuga ati Mana sekibi turyamye hagati aducamwe imice, turagusavye umudutaramurira dusubire dukundane turabane tuvukane. Mugabo n'umuzi kumva ko umuntu ari umunyamahanga musangiye zo na nyoka, kumva yuko ari umwasi w'ubwoko bw'iwabo, n'umwasi ariyanka na wenyene. Ibyo bintu sivyo. Rero nibaza yuko icambere abanyamurenge bakwiye kuraba iyi myaka 30 bamaze bari mu vyago bingana gutyo, bashwiragira isi yose, bavuye mu vyabo, bari babayeho neza, bafise amaka menshi cyane, banywa amata, ibintu byose bimeze neza. Yesu inkomoko umuzi w'ibi bintu n'uyuwe. Kubera iki bakoreshwa mu ikarata zose zije, bakama bitirirwa intambara ziza kumara ababo. Ariko ndakubwire ugasanga nta nyungu n'imwe bakuye uretse guhamba no kugandara gusa, amarira gusa, sibyo? Kandi n'izi ntambara turimwo no munsi zizohera ejo, ntizizokwama. None nibamara kwevariwa inyungu bakuyemwo n'uruhombo bagize, bazosanga koko Imana yarabaye ku ruhande rwabo. Biragoye. Je nibaza yuko rero uko biri kose ndemera hari abanyamurenge basenga pe bazi Imana, mugabo nabo baracecetse kubera ubwoba bwo kugira ngo ntibitwe utugara, ntibitwe abase b'ubwoko bwabo. Ugasanga n'umuntu afise ukuri arategeka kuvuga kubera hajemwe ibyo bintu byo kuvuga ati turabica canke turabakubita canke turabatuka. Rero abantu batinya ibitutsi, uravyumva? Ugasanga uno munsi bamwe bavyina intsinzi, mugabo abandi biyoganiye mu mazu bari mu kigandaro. Biragoye. Rero Imana koko nibayirondera ibafashe gutahura d'abord, bamenye ko intambara atari yabo, ibafashe kumenya ko Satani yabajyamye hagati mu bwoko bwabo, ikabatandukanya kandi bari umuntu umwe. Uno munsi bareke kwitana abansi kandi bavukana, ahubwo barondera ukuntu basubirana inguvu zabo, basubire muri bwamwe bwabo, uko na kare umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Baje hamwe rero abanyamurenge kumuraswe kandi biyubake kugira ngo bashobore kugura urukundo basabiranira kwakundi kundi. Ntibumve yuko igitero kije kirondera umwe umenga we ntikimuraba, ngo nukubera ngo bamubatije ngo umwe ngo nakagara ngo nifobagana. Ejo ni hagera guhamba nawe uzobuhagaze kubera hapfuye mwene wayo. Ubwo bwenge babugarukana. Yes, ubwo butuma bubashikire kandi bazikora abanyamurenge benshi badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, Uganda n'ahandi hose ku isi badukurikirana. Nizera yuko ubutuma bufata nkama narijye basanze bagukunda Apotre. Apotre kandi bashimiye cyane gose. Ndabakengurukiye nanje. Mwakoze kubwakanya mwashoboye kuduhereza. Nizere yuko uzogira weekend nziza. Ndabyizeye no ku bandi bose bakadukurikirana ubifuriza weekend nziza. Sawa baze banwe oya ndababwiye ndabifurije weekend nziza. Ibindi wongerako ntavyo nashize aho ni metaji ya muri nziza bonyine baraze nziza ingene zobisa. Yes, merci beaucoup mwege musa dukurikiranye kuva kunangusha kumera. Yari African TV, yari Apotre Ambassadeur Isidore Rehoboth. Asante sana.